mbega usondora bisiguriye gushika ku ntego objectif yari yose isi umunsi nk'iyindi uwo ni wewe rero ni jewe kandi nabonekeza ko bajigarukana gusa umunsi tukwitwararika umunsi mukuru w'amakomine burya inzoga ziradukoresha amadegasizioni pale mapombe pombe ni baya wese nakubwiye yuko je nigeze kunywa inzoga ndibagira izina sinabikubwiye hari n'undi rero inzoga ebana inkumi yose irenganye cyo hamagara iyo nkumi ntuzi ifise ibiki ntuzi imeze gute abo ntuzi ngo ni kidayimoni biba yabusiko ugacuyora te cyangwa ntuzi uti umwana wande ugacuyora mwahuye mwijoro waruzi ngo arakuze kumbe n'ikiminere kiri ngaho nasubiye n'abananserikre bazi ko ari abantu benshi umunsi umwe usanga banagashe ubuzima kubera bazi ukaenda pare mbaya basanga bari mu kirori bashya mu mpinga bazoma akazi ko gucungisha indero wicunga yose kayimana nukuri cyo ngo bamaye n'akazi wabigenza gute okay nabibona abajeje gutanga ubuzi bwo gucunga indero bwo gutanga indero tubaheyide kugira ngo babe inspire cyane ndagenda n'inkoni hama usanze vugana na kimwe akana k'agakobwa kanyeshuri gahagaranye n'iniga ndabaha igiti kera bamenya ati umukobwa arageze ari uko atangiye kubona ibintu abona ati aha ni sawa mugabo rero ibihe tugezemo buriya biboro ubibona ukiri ku ishuri uri ku ishuri oya haba hageze ko ubibona mwe ukiri ku ishuri kera dufate nk'umukobwa bamenya ati arageze hakuna janvier hakuna février hakuna mars hakuna 2021 hakuna nini biberaho gusuka kamenya ati uni murusha hello bakunzi bacu bakunzi ba buja hit vize ko mumeze bon mumeze neza je nkuko mubibona ni bon meze neza nababwiye iyo mubyutse mu ko mumba mumeze kose wabugwaye cyangwa ukomeye fo gushimira Imana sije none ndabwiye yuko ndabakunda cyane kuri mikonda yibutse ni Angela nkunda no musi turi kumwe n'umu invité navuze yuko nababwiye yuko umu invité wese mba afise ndamuha agaciro bivanye n'icari ndabahanura namwe kugira ngo mugico mugize canke mwongeye ko kubyo mufata abantu uku n'ukundi reka ndamuha akanya kugira ngo yidondore anabaramutse muramukunda cyane amahoro ndankunda abakunzi bawe n'abakunzi ugira umukunzi wanjye si wewe ndagukunda rero n'amahoro n'amahoro yiwe aratanguye rero umeze neza meze neza akazina ku batakuzi abatanzi je nitwa Maniragaba Maniragaba wanindereye bandanye ufite amazina menshi ndi Maniragaba wanindereye Maniragaba wanindereye Semavumba nindereye wa Semavumba wa Simbizi puto nindereye wa Simbizi Simbizi wa Semavumba Semavumba wa Muhenyanga wa Najugumbaye Jugumbaye agasobozi tukaba turabanyene kazantasira kwiye je ndi umunyoni nawe urumuki jewe je ndi umuyogoma uri umuyogoma cyane ndavyibuka uravyibutse bakunzi ba bude mwabonye rero ni wa mukunzi wanyu mukunda cyane nababwiye yuko bita muzeye bita Ange yewe bakunda gutwenga cyane biroza umutima ari guzohura urazi cyo bitwengera abarozi urazi ko budemo babwita ngo nabana zo twengera asha udatwengereko nabone ko uranize ko bademo babita ngo abana ngiye kujya umwana urumva rero umwana aguma twenga cyahi tugitwengera wewe rero wewe kini gitwengera abakunzi ba Bujahidi kini gitwengera abarozi umunsi bandaze riri oya uzotwengera udatwengerwa okay ikana sheka bakunzi ba rero ngiri iki ni yahure uzotwengera abantu bose nta kibazo ingorane iri he ugize ikibazo umagafesorire bizoguswanya ubomenya ko gakenye nomenya kabuza mara biroza umutima reka ndababwire rero no musi rero murabona ko tumwe n'umutipe novuga yuko asara kubera urasara yasho ntubona ko ashusha yashobora ndiko ndabira urasara muri mayi yasara kutaraja kwa muganga nzi ko ari kwegura uje kwa muganga nuko abari amadegree ya nyuma yo gusara uba umaze gushika ko wenda urarenga urugero rero uye ntiharagera ko ngira ko bani kwa muganga hagera kuja kwa muganga
bigenda uko sivyo hatangura ubuzima nyene bisanzwe sivyo wafite urumva tutexeye move injya bagwa injya nyinshi ukagiye cyane ubwataranga ucubwoma ngaho nkukora inzoga unyoye nyinshi utangura kudekona ibintu byose ni kumamizi rero na degree y'ubusazi irenze ko mubusanzwe ari gana nakoranye na Benishu niyo nasibuye ibyo busazi ahaburya abantu bose kwisinzima bifuza kuba basazi ubusazi yo buratandukanye ariko abantu bose kwisi bashaka kuba basazi ko umusazi afite man umva ubusazi gusa haro gusara niyo niveau ya nyuma ya meditation umva nka ugiye muri meditation uri ku mahoro ya nyuma muri makere kugenda uri gusa nta probleme ibyo bikora abasazi reka tugende basi mu kiganiro sivyo ikintu tuguma tuganire uno munsi nashimye ko tuganira Idris ndashaka umbwire wewe uko vyumva bivanye na wewe nyene sivyo uko ndavyumva ego ibiki ikintu nshaka ko tuganira urana ko tuko turarangiza kandi ashe ndabonye mandi mutama w'ubuki kwere natagase je nkundira noze nataguye reka ndakubaza ko yambaye ishapu initi shapu y'umusaza se mavumba ariko ni yagusigiye okay katapukumusha kumusaza se mavumba byo twose muri twase mavumba guys myihangane muramuzi ko ari umuntu wanyu hariyo Augustin atanguye ngo Justo se mavumba amatari mukunda gukoresha sinzi kuri kurayibona reka ikintu nshaka yuko tuganirako nshaka tuganire ku bintu urabona yuko sinzi ko mubibona bivanye naho uherereye umwaka turiko turawurangiza yego turi mu bihe byo kurangiza umwaka shaka tuganire rero ku bajene abajene umuhungu cyangwa umukobwa ukungene bakwiye kwitwara kugira ngo barangize umwaka neza batangura uwundi ndazi nindi yesu ngene bagira uko ngo kwitwara ukuntu nyene numva abajene bakwiye kwitwara bakwiye kugendera ubuntu tu kuko ari ibindi bintu dukora ngaha atari dukwiye gukora urabona wafite urumva abarundi bafise ibintu byame bibaranga kuva kera hariho ibintu bitako nkaho ndazi urinze umbaza nk'ivyo biboro byawe urinze umbaza ico kibazo ni kubera biva n'ibihe turimo n'ingene twamaze kuzanirwamo n'abanyamahanga batuzanira imico yabo bazana ibihi by'iwabo hariye usanga rero benshi tugomba kujana nabo kubera burya kwisi nzima buri gihugu gifise impuzenya yacu kirafise imico yacu ikintu gusa kiba gihari cyo nyene muri sino mu bihe bya myaka ega ni imyaka wumva abazungu bayizaye nawe baze ko kera hariyo bamenya ati babitoa wapi urabyumva ni bazungu bari turete ati ni janvier ni février ni décembre umwaka urahetse kera ivyo ntivyari bihari urabyumva rero gusa kugendera ubuntu tu urumva kugendera ubuntu rero umaze kugendera ubuntu hari ibintu udashobora gukora cyonye kubera ivyo byose bo gukoporora ivy'irindi hanga ivy'andi mahanga ubutabi ubuntu kubera umurundi kazi arafise ibintu bimugenga ivyo vyonyene tu arabizi hari ibintu adashobora gukora reka dufatire ku ma exemple amwamwe nk'uko turi mu gihe cya none bavuga ngo ubunye ibintu byarahindutse ko byari kera ndibaza ubu siko bikimeze hari ibintu abajene ubu bakora cyangwa bategura gukora kugira ngo binezereze mu kurangiza umwaka ibyo kwinezereza nyene ni problem si bibi ariko oya si bibi kwinezereza mugabo no kumenya winezereze mugabo ntutakaze ubuntu urabyumva wo kwinezereza gute kugira ngo ntutakaze ubuntu kugira ngo winezereze ntutakaze ubuntu hari ibintu unati ibintu vraiment ntibiri mu muco w'ikirundi habya ibora bagira by'abajene ubu ngo turakundana acaje ibintu byo gusambana mu kurangiza umwaka bakabitegura ukagenda byose biri mu bintu byo koporora bakura hariya babona abandi babikora ubu abo nyene bazanye iyo myaka usanga abantu bariko baranywa inzoga zirenze maxida usinzi ko urayibona neza yuko kujya mu mpera harapfa abantu benshi maxida kandi burya amafacture atera maxida n'amafacture menshi nabyo sinzi ko urabona umuntu yanyoye nka likeri irafata ubwonko
je ndamaze kunywa rikeri gushika naho nibagira uko nitwa tuyose dushingira intahe sagende barambaza urinde sinzi nuzi ngene witwa ega rikeri futa memoire ega urabona umutwe w'umuntu cerveau y'umuntu cerveau y'umuntu habitsemo utuntu twinshi muri memoire yiwe hari usanga hari amazina y'abantu hari gaho usanga hari utudeni twose tubitsa ahantu hari umujama nzi yigeze kugira accident burya accident yo ku mutwe nimbi hama hacafutika memoire ahantu hose hari habitsa amadeni y'abantu niyo parti niyo yacifu niyo yacigenda Idrisi bremo urumva yibagiye abantu bamufitiye amadeni niyo bibagiye havyafuditse uvyibuka gute reka byose ni mu kicu urumva rero bajya mu mutwe rero uyinywere rero rikere rero ya vrai iba marikere bana sangiza none baza kubera iki karibu bariko barazirukako ukipiga mingi irafuta niyo mpamvu biga bibora bagukonseye inywere muhira utekaye ujye utavyongeye hari igihe rero urazi no mici haba rero mbaya hari igihe wanywera rikere ucifata nk'imodoka guri ukacibaza yuko imodoka ari ndege ugacuduma ugaciti hariho ndi mu ndege imirashi kuri nko muri bus uri muri ville ukaboneka imodoka irenga yiruka ujya muntu muravye neza banywera rikere kubera rikere wayinyoye imbembe yagufashe neza ebana memoire yose irafuta hamwe uri kwisi ubona uri mwijuru Simbizi reka tugende ku ma etape amwamwe turabajene twebwe turazi ibintu abantu benshi bagenderamwo canke imiyabaga igenderamwo bategura kandi turabirimo nawe uzibitegura natwe turabitegura kuko reka sexy party nzojya umwaka gutya we nta kantu urategura avuga ati je vraiment kuyibonane canke dati nini kugira ngo numve neza ko nzorangije umwaka ivyo kwanza jewe ivyo je sindavyemera warigeze ariko ego hari kera nyene tukitera tukarisama tugitwagwa n'ibintu by'abakoroni uravyumva ego ivyo byo gupanga ivyo bapanga iyo myaka nibo bayizanye noberi nibo bazizanye ibi byose ni kuri kalendere yiwabo siyo byetu cyo dufise umuganuro umwe muganuro rahari ubu waragarutse ga fete y'amakomine ni bona ko ega niyo mafete barundi twaduke kuza turategura tugahurira muri mwe naje uko nabisikiye gusa ukeneye guproteger abarundi ivuga ko tugaruka ku muzi kwisoko y'uwacu tukaba abarundi niho ibi byose twabikora parce que tugenda gukopya iby'abati muri etage ni umwaka bawuriye uko nanjye nkasangomba kugira biga nyene urabyo urumva ngaho ubutaye ubuntu muba kandi ukiri umurundi uri kuragira ibintu atari ibyo wawe urabyo je ibintu konse abarundi umunsi wa bonane canke noel canke iki tugiye kuba imisi n'iyindi yuko bareka gufeta ntibabifate hatari bonane nta bonane y'umuryango mwe urazi yuko après bonane urazi ubukene uramaze kubona crise yo muri janvier reka gukomplika ibi uramaze kubona crise yo muri janvier wewe ndabizi alors none amafaranga yajanye na December jya ni kubera iki bana atarisha umwaka mushasha umwaka gani mu mshasha umiwe niki oya nare wowe niryoherwa kugerwa ndaryoherwa ndyoherwa everyday n'ubu nyene uvuga ngo tugende dukora ikirori ubu nyene naka ndakore kuri bonane general sinoti ubonye urangije umwaka ndawurangiza gute kuramba no kuramuka hariho babirangiza bari priveye bavuga ati kashimira imana umwaka urangiye neza atatu nabaye canke kumbure naho byoba bazarabaye mwaka uburangiye n'undi munsi tumushasha ubayeho kubera umwaka kera kindi cyo bakera twaragenda amavetu kamwe inzoga tukamana ubusi bana je wana bona ni umwaka wese bona ni novela y'umwaka ni kwa nyumba y'Nigeria kandi mfise note mfise ni modoka vuguti na niyeremye kwa nyumba y'Nigeria hama basi birangira ujyanye nyene bana alles none si umunsi n'iyindi uwo ni wewe rero jewe kandi nabonekeza ko bajigarukana gusa umunsi tukwitwararika umunsi mukuru w'amakomine kuri bana tugire umunsi
no musi wacu w'abarundi urya hamwe mwicarana bose abantu mwaherukana kera bonane kwa abajama none si we none bose numva ko muri ugatumba nawe tukidugira mwijenda bose ukababona tukicara tugasangira iyo niyo bonane y'abarundi utire abazungu baradukora ufite muri make bien sana mu kirundi ni calendrier yabo ega calendrier none ko tutari mu byanke byabaye hano byanga ni bukewe ega nico tubereyeho tuzobihindura buke generation nk'ubu iyi ni konde imyaka ingahe peu importe mu myaka ingahe nawe imyaka amajana 5 kubera abakoroni kugira badukorope dushiremo ivyabo byatwaye imyaka ngapi bari fyapa hatangira rumariza ari kuyagapa rumariza yazanye raid voilà rumariza ndame kujagana raid kayi implanter hose inoti irakubitwa ebana pare noti acha haza umwalema kandi wowe wese rero yazana igiti cyinshi n'amasasi baza babitwumbisha byanse bakwa na mabunduki aba baji no bazanye imabonane na manini byote biri ngaho rero abantu ntiboca baza barabifata big deal kubera urayariye yose hari abaje mu madeni sinzi kurabona yuko n'abantu bafata amadeni cyane gose sinivyo gusa hari n'umukobwa basondora mbe gusondora bisigure gushika kone kuri objectif yari yose kuchutwenga objectif yari yose objectif yari yose ni jambo ushobora gukoresha tufate nk'ubukene burashaka kugukubita buba bukene buba bwagusunde ariko gahite bana jo eba ubu ndasundutse maye nta noti mfise ndakubititse bavyumva uziguye ko naho eba ndabusunduye ko cyaka aka examen ku school rero biza aka examen kansunduye naramaze eba ku examen agasunduye umva ko so agakubise nivuye muri vugiriye ni gusundura gusundura bori chagaguri warofa urawegira we chagaguri nawe uri chagaguri je naje narinzi ni chagaguri je warama arandi ma systeme bushangira nzoza ndaramusa abantu mu kigaboni gutere wewe urarondera ingene baramukanya mu kigaboni none bimbwira ntavyutse Natunumvise. Oya rindira kwanza. Urazi ko baradukuri. Urazi ko turi Abarundi. Nta montage iza kuba. Oya rindira turabarundi. Ndabizi turabarundi. Kandi ndazi nawe urumurundi. Nawe ko badukurekerana harimo abarundi. Ngoze ndabaramusa je mu kigaboni. Baramutse. Urasalamu kana ko kararinda. Uko wapi we? None kubishaka. Wajiva kurinda gutyo. Eka tu wase kunshaka gudari. Oya. Sikirundi none. Ku sunduru a ega jikirundi ageruka kera ku ni nyitangizo sunduru itsitso agasonda ku sunduru n'igindi n'abantu bagita ba kapuru ba kumar we ntaburumva abantu twita ba kumar b'abahindi kumar uko nyene izindi sigura none wari sigura kumar ni izina none okay reka tubandane uza kumenya amazina agezweho twariko tureka dusubiye kuri sije yacu gute abajene borangiza umwaka neza kuma ide bafise kugira ngo baryoherwe canke biryohere hari uvuga ati jewe nzorara muri boîte kurinda buci reka duhagarare kwa kuri uyo avuga ati nzorara muri boîte kurinda buci sajifurahiye yego ubuzima ni bugufi yabyumva mugabo none bavuga ati azora muri boîte gushika buzi umva asanzwe ataja muri boîte kumbure yoba atajayo cyane canke aja kuri bonane gusa umuntu umunyakiro umuntu asanzwe aryoherwa atayindi ivyo ngo mpaka umunsi mukuru arahenda mu boîte kirasiku ntagire umuntu ntazabeyane bivyigangeso urazi ko ari abantu bivyigangeso ikintu bace bagikora ngo ni kubera ngo umunsi runaka urabyumva abo rero si sawa oya abo si sawa kirazira kubicigangeso kirazira kubicigangeso
ikintu watashobora usanzwe ukora ntucujana nago ni hamwe usanga uguyemo nturuja muri boîte kubera uwo munsi niba abandi rero bace bahura n'ibibazo kuko hajya muri boîte hajya habaye ibidemo byinshi hajya bashaka kugenda gutya ugasanga n'akana k'abandi kari kakiri isugi kagataha bagasambuye Jene ndakunywa amapombe aho bizoweye hari n'amaefe rero none si bibaho shaka ariko toganira ku maefe aba ku bintu baba bapanze niyo misi mikuru ya bonane amaefe ya mbere nuko bivana hari ubigira atazi ko izo ngaruka mbizo udasanzwe ugikirori ugacuja muri izo story d'abord sisio yako sivyo hari abanyakirori hari abaji ugiye muri ingo everyday uzobasangayo chaque weekend atakwaye kopara no yozo mubwira ati ngo ni bonane kandi asanzwe agikirori nibisanzwe ni kwake nibisanzwe rero numva peut-être numva iyi message ni ku bantu badasanzwe bajya ikirori rero kumuntu azanga agikirori ashaka kwegera nka sema mvumba kamwereka ingene ashobora korosha ubuzima akabworosha gute Simbizi ubuzima burorosha urashobora korosha ubuzima au compliquer kitu kibera uri areze ta nkugene nibereye ubaye ubuze ni sana nta stress mfise nk'uko wawe mawe nibirira mbuze je nta stress nizo wibate reka tubyihoze aho usanga none uja muri boîte none ya je ndatwenga gaca bihera uja muri boîte ndatwenga gaca uja muri boîte ndatwenga gaca bihera kaone uja muri boîte gutanyisho ushaka tuvuge ibyo muri karaoke hari n'abandi baje muri karaoke abo nabo ibintu bahura navyo wari usanzwe ujayo siyo problem ikibi ni kigangeso wabyo hari amabonane shafa amadega mingi hari abana baja muri gahunda ugasanga bayahuye n'ibintu batarigura navyo urabyumva gusa ifo gusa kwikontrola ukicunga ukamenya uti ibintu ngiyemo eske nivyo wanje kubera burya inzoga ziradukoresha amadega sujoni pale mapombe pombe ni baya hari gihe usanga wese nakubwiye yuko je nigeze kunywa inzoga ndebagira izina sinabikubwiye hari n'undi rero inzoga ebana inkumi yose irenganye cyo hamagara iyo nkumi ntuzi ifise ibiki ntuzi imeze gute aho ntuzi ngo ni kidayimoni biba yagabusiko gacuyora tu cyangwa ntuzi uti umwana wande ugacuyora katuroro mwahuye mwijoro waruzi ngo arakuze kumbe n'ikiminere kiri ngaho nasubiye n'abananserike bazi ko ari abantu benshi umunsi umwe usanga banagashe ubuzima kubera bazuka yenda pare mbaya basanga bari mu kirori bafya mu mpinga sanga kwera mwijoro burya bwana bwose umengo murakuze umvisha utaho rukora ntugikore ngo nukare kuri bonane ntugikore ngo nukare kuri bonane nabo hari ugikora insafi ugiye ukigikora ukagikora ati ni kubera uyu munsi habwo no gutohoza neza umuntu amenye bonane y'icyaje ku bavyeyi batanga liberté kuri bonane gusa nawe kenshi abana babwiye ko bagiye gusenga muri veyi uwo bantu ko babaherekeza gacha bukatisha umunsi muje nzosaba wangu chef umunsi umwe ara nk'umuntu jara umunsi tu nzoza ndacunga abantu uzosaba ndacunga uzuracungiye bazoma akazi ko gucunga iki indero woyicunga yose ukayimara nukuri cyangwa bamaye nk'akazi wabigenza gute okay nariyo abajeje gutanga ubuzi bwo gucunga indero bwo gutanga indero tubahe ide kugira ngo babe inspire cyane ndagenda n'inkoni hama wotumbera hehe tfate nko chaturi yacu ko nk'uwo usanze vugana na kimwe nk'akana k'agakobwa akanyeshuri gahagaranye n'iniga ndabahigiti bose hagunye igiti urazi yuko kera kuko ifo yuko abantu tujana n'ibihe urabyumva hariho amabanga azakorwa sivyo kandi uko biri kose nibishaka kutugarukira sivyo gagatandi hari amabanga bita amabanga y'abubatsi nawe ugasanga iryo banga wewe urarikora utarubaka urabyumva iryo banga rero kera kubera nakubwiye ko ata myaka yari ihari ibyo by'imyaka habikwepo
kera bamenya ati umukobwa arageze ari uko atangiye kubona ibintu abona ati aha ni sawa. Mugabo rero ibihe tugezemo buriya biboro ubibona ukiri ku ishuri, uri ku ishuri oya haba hageze kubibona mwe ukiri ku ishuri, ukiri ku ishuri naho masegondere n'ibiki hari amategeko abonye nibo kandi bayazanye kujya amategeko ya mbere n'abakoroni bayazanye kera hari ibizira bane nk'ibi byose uri kuravuga gutya ibyo birori bibaho by'abantu bagenda muri boîte bakagira iki kuryoherwa rw'abarundi baryoherwa basangira mugabo hari ikindi kintu gica kiba kiri yandeho usanga kigutwaye mu byaha. Urabyumva kigutwaye muri programme kitari kuba zirimwo. Urabyumva kubera kera dufate nk'umukobwa bamenye ati arageze akona janvier akona février akona mars akona 2021 akona nini biberaho gusuku bakamenya ati uri mu rushana ubu nuko urabya ibintu mwene ivyo hama umwana amaze kuzana intu zenya ziya borozanye ziya jeje ziya mu butinya ziya bro bana kumukobwa abageze umusazi umubiri wamaze kwitegura kuba otanga ubuzima otanga sivyo marakero kiyagiye umukobwa cyarongogo ajya yabageze mpamvu wasanga rero kera barongoga bafite imyaka 14 12 13 biva n'igihe yaboneye ziga staff mais uno munsi umwana afite 10 ans afite 12 ans 13 ans abakaciga mu windi sivyo umwana umukobwa hazogera igihe avuga ati ubu rero ndi tayari rero kuja kuba kugwanje iko na 25 ko n'abavuga uti naheje secondaire naheje université naheje kilo minimum a 25 aravuga ati apa niko tayari sasa umwe wako uzokwangana gushaka kuri 25 ubu unyeje 25 ndana ifise utaragiye karebe ba kuberi ndana ifise watara kujwenga nibibaho kuberi oya 25 1 2 3 2.5 jibire d'argent nibibaho kubera kibitabaho oya kubera ega abi nibibaho ushaka dupinga nzakumbwire rero ni kubera kibitabaho kubera umubiri utangura kureklama urabona iyo hari 12 13 uri twadukiye kugira campaign twumvisha abantu yuko hageze ubo ibihe byahindutse kera warongo gafise imyaka 17 uburongo gufise imyaka 25 30 uravyumva iforo kubashira mu esprit yo kwihangana ubure nta igihari ahubwo bari hangana cyane bihangana he kubera bagira mariage à 25 ans Senda kubwema mariage menshi nusanga menshi bari ndobo igavi niko ndakubwira benshi usanga bakira 25 akaba karabaye mbaya ne byogenda gute basubira ngo kugira bigende nabikubwiye yuko kera uri kuramira iby'amabonani kera nta myaka yari ihari umukobwa bamumenya yuko byari ibirori byamyeho ibirori gusa ibi byo kugira ibi umukobwa bamumenya yuko atangiye kuja mu butinya nkazo gati harageze baza gutinyo mugabo uwi harura amashure kurana parcours yose ibintu byose bikora kipe bisaba rero kijya gihe utahura ati okay turi muri 2021 kera bon jewe nyokuruza dufate nka sema vumba wanje hashanye mu gasobotse hariye usanga yarongoye agusanga yazanye nk'agakobwa kari gafise nk'imyaka nyokuruza wanje hariye usanga yarafise nk'imyaka 12 13 muri iyo myaka y'uduharura ngabo kera ntibaharura babona ati yageze babyo babona ati yarageze mugabo wise ko biri ubu turaharura utirabona none karira mu ivyo birori none bihanda ahandi bononekara nyine none si baraba ku ma internet ibintu baza barabeka bivuga ati reka tubigire ni ma internet banangaria uko bakaraba iby'abazungu bakora bya video bashira bitwonono ofete umuzungu nawe aguma agerageza kutwonona none babo ntibashikira bande abo bazungu none si bya igani mico yabo bobo ni kawaida none nta bindi biboro
baza bavuga iyo najya content ari interview tugeze gukorana na wewe hari umujamara aho yagiye kunyandikira abwira ibintu vya homosexuality umujama mwarigeze no kuri ikiganiro kuri Bujahid kumva iyo homosexuality bikuko kwabuko uravyo rero plus tuza turabijamwo tugira tuza turakoporora cyane tuzosanga twarakweza ibintu byose tuzibire tapa kandi igihe ngako kiba gitakaye nutakaje umuco n'ubwo tutafata turenda bizaba birangi byiza rero rijya banga kubera gitwa ibanga ry'abubatsi nirikora bubatsi rikora bubatsi none sijya bubatse none wowe di ega n'ubusambanyi bukora ububatsi umva bayarenze ibi kurengiye ega niko gusambanyi no muri nuzenya muri code penal bavuga ati l'adultère ni mu gihe wewe ufise umugabo cyangwa umugore hama ugagenda kumuca inyuma ukagenda kuryamana n'uwundi ubwo nibwo bita ubusambanyi bashabyitiki gusambana gusambana oya kandi ubusambanyi bukora wagize mariage nkaho nurarongorwa twe basi dukora iki uremeye ko bikora sawa wewe bijya ukora ni kurondera izina maraya oya maraya kandi bagufashe n'imyaka 5 niri bicabyita gute ni ugusambana oya ni ubusambanyi nishwa kuza ubusambanyi kumugabo Jeffisu uno munsi James Sheri ifise umugabo wanje na Ufise ariko uno munsi urarari wanje mwekiri kuyaririmba ubwo bacabwita ubusambanyi adultère mu gifaransa. Okay, ndondera rero ico aba jene bakora iki mbaya nyine ese nakubwiye ko yuko ubononekaye ikirundi mbaya ni kirundi baronone baba basungurana baba bari kuri objectif nabwo objectif yihereye asa objectif bafite objectif si kuryoherwa mbega urabizi yuko kera d'abord bari kubagenda bari gusa nta numwe yifuza uwundi mugabo mukoroni ari kuyagapa atwereka yuko umuntu abonye amabere gutya ati urabyumva bisha bizuko niyo mpamvu mu muco w'ikirundi hari abantu baze bavuga ati ngurumva bajya bambara utuhuzu tugufi ngo dusego twambara utubindo none nshaka kwandi kwambara utubindo kubera igihe cy'utubindo caraheze umukoroni yaramaze kuza aratwonona mu mutwe atwereka yuko hajya haboro hajya twagi bagenda amenya abandi mugabo ari swing urumva muri ico gihe rero kugira tugaride umuco cuhanyegeza mugabo ngenje narabonye umugore w'umuntu yari yambaye igipigera kazana n'inkunga avuga ati kirazira gukora none bitwerekera iki urahirahira ukoreko sawa mwibuye urahazi bakuzi ba Bujahid TV rize ko muraryoherwa n'ibiganiro by'iwacu turi kumwe na Idris ko turaganira ibintu abajene canke imiyabaga ikwiye gukora mu kwinezereza ntibarenze uburimbi mu kwiproteje nibihe urabiye kuri binabiriye ivyo bogira ego bishoboka kuba ivyo biyumvira gukora atari bibi ariko bikagenda kuba bibi birenze urugero mbega barenze urugero gute urugero kurenza urugero ni excès urabyumva ikintu cyose nakubwiye kuva kare ati ikintu cyose wirengereje ko ikintu cyose wirengereje ko ni ngorane tout excès mauvais nukwigerera muri byose ikintu cyose uzofata kikagutwara mu nzira itariyo icyo je munda yuko yacakireka tu ako uvuga uti abantu barabambabaza sana nabuzi nagiye bajana bafata amadeni yego niba kubabaza mu bisanzwe hari abantu bafata amadeni kugira aje kugikirori urabyumva nazoriha nibibi gute aba yizeye ko azoyaronka amakayari none rero kurya umwaka ngo umwaka nakubwiye ko umwaka ubwawe utabaho bo kuryoherwa basugira ngo umwaka urangire neza umwaka urangira neza ni mu mutwe ni wewe musi wese turaryoherwa twebwe
urabyumva ntacaja ngaho aje afata ngo aende umade yo Simbizi niko pesherare nataka nende kura kirori uko nukonona nakubwiye aravuga ati nzosohokana ni baby yanje mugabo nkawe umugenda gusohokana we mbaya nuko mwe mwana nawe uki kubera iki nukuri wewe ndakugwaye urangwaye homura rero kinini kirahari ko padiri bakuzi babuja iti muramuzi w'umuhungu wanyu tuba dushaka kugira ngo tubatere inkuru ibi na biriya vyavye nyine ndanyemeye kuri bonane narije nawe moya kubera nzorara muri veye fehe ndagutumira ahubwo yo uraje umukobwa bamwe bakura mu mavero bakabutwara amahoteli je singeza kubera iki nzoba ntaciye mwaro gukora yiki uzobe muri vero kurasenya reka twumve ivyumviro vya Idris uzobe muri vero kurasenya uzobe uri hehe kuri bonane tuba ndi kumwe nawe uzobe uri kumwe na jewe hehe iyo programme ntayo muri moya uyimpaye unyene uzobe uri hehe ndi kumwe nawe muri moya muri moya hehe uzobera uzohamenya wahashitse twevita abantu wigi kandi bizoba inbox vuga Idris ndagusaba hehe eba muri mukubita umwici Gishugiye basabaje iyo surire yawe gishugiye abaje ico gihe ntizo baragasuriye bavuze ko ndigitwengera abaroti aya nikazo baragasuriye uzoba nawugira urumuroti ari ukuntu amaso carembuka gutya nkaka naho gatwenga neza nkaka naho gatwenga neza ariko usanga kari muri moya muza gaca gasa n'impene ndakeye Ufise abana bangahe abana mfise abana benshi abo navyaye mu mwuga uba abo wavyaye mu mwuga mu mwuga nyabaye mfise imyuga myinshi nakubajije igitigiri igitigiri c'abana namura hari igihe muri ibibazo mubazo niba ndakubaza nyishura hari impamvu ndakikubajije iyahe ivyo bihuriye n'ikiganiro tuko turakora uracumva je ndindiriye uwawe basi reka dufate gufise urazi ngene ufise igitereko cyiza reka dufate gufise sivyo urimvira ko uyu mwana wawe niyarabiye ikiganiro uriko uraraba ibi ntazokwiyumvira canke azobona ku papa wiwe bizomuha habirimo leso ya mbere nuko umwana wawe yategezwa jewe umwana wanje azogendera ubuntu imanite azogendera ubuntu nicyo kintu nkeneye ejo tabura ati papa we wanje yagendera ubuntu mbwira rero ubwo buntu uriko uravuga dukwiye kugenderamo canke nawe ugendera ubuntu dukwiye kugenderamwo ega n'ubunyene kera urabona ke avant abarundi ba vrai je naragiye hari iwanyu urazi ko nubacugaza imyuga rero sivyo mugabo ubu hari amaportaye amakonsertina n'ibitsinga n'iki sunabiyo ivyaha byarabaye byinshi yindira hari iwanyu kure mwijenda hariya ugiyeyo umuntu arakuraza hari ahantu bakiraza hari nyene hari abamitumba gutya ukagenda nyene bakakuryamika urabyumva alezi mugabo uwi abo ni bamwe bagifise ubuntu mugabo ubu hari amaresitora urabyumva hari amaresitora hari amahoteli kera inshonje naranze ati ngaburira narazi iwawe papa ukamereza idame nkajya me hivi pako resitora kama huna rare au utadame kera mbuza aho ndara naza nkadodora iwawe ukanjyaza mugabo hivi kama huna rare au utapata shamba urumva yo twagiye hamwe twogendera ubuntu twogaruka mugabo probleme turatanga indaro egaye n'u Burundi kugira abakoroni babufate bwaciye ku barundi nyene ibihemu byamyeho domana sasa rero hamwe twogerageza kugarura ubuntu mu bantu mu barundi mukuri nko mu myaka 100 Burundi bwa bufise abarundi nyine bavuga bati aba ai bagendera ubuntu kwera witwara amaze gutwarwa n'ubukene n'iki rero ibintu bihari tugifashanya tugiye kirumva amahoteli amaki bakubwira ngo nigiterambere twavuga bijya mu zimo yibasa hoteli gwiza none ko atoguba akavuga ati je umuntu ngaha akeneye kuryama ageze muri no province aheza ngaha yijyamira
Fata nk'akaro nk'ijya hotel de la vie, number hotel de la vie. Kajya bari kudushiramo amachambre. Kama hivi kimbabuye ngacangenda hayiga kingengi mpanjame. Ugapfira amahera. Oya, si ya vile si gwacu. Ega nibo buntu. Nibwo nk'aba bakwiye abantu bavuga ati fate nkaje nkiwanyu hariya mwijenda. Baza baguza tunga nka 2 3 bari bavuga ati okay. Turasavye commune nibwo. None si yakera nico kimwe n'isi yuga idri. Ubwo nibwo ujana nibihe. None amahera. Sa? Ubu udafise amahera nta kintu ushobora gukora. Mugabo ego udafise amahera ushobora gukora. None ayo mahoteli rero bayubaha kugira ngo none amahera none sabanye sinakubwiye nyine sabazungu nyene bazanye amahera. None amahera urayaje. Okay, amahera urayaje. Za bintu bavuga none kubera amahera urayaje. Wewe ndaguhe umunyu. Nawe umpereze Urabona ko byose urabona. None biga urumva duteye dusubira inyuma. So gusubira inyuma. Ega ivyo nivyo bikuraho ubukene. Urazi yuko ari abantu bazavuga ati mu Burundi n'igihugu gikenye. Waraba umuntu ariko arabivuga itomati gasanga biguga $5. Tomate moya. Yara semeti mu Burundi arakenye. Menga ugasanga ari ugatumba ari umujama yifitiye nk'umurima w'itomati. Mekuba we arafise ibintu bya kandi ntanzara arara arafungura bye hana problem. Mugasuvuga ngo umuntu arakenye. We numva yuko hamwe nyene twebwe nyene twokitunganya neza tukitunganya tukamira ubuntu ejo nzokuzanira igitunga cy'itomati kambwiye ati na telefone nayikunze ebana kiri tomati cyanda kongera n'ibiraya n'imifuko nita. Ega barava leo iyo. Sibinda kubwiye none izi tomati zifise valeur. Tomati ingana valeur na telefone. Ntawo bwanda kuzanira ifuso. Nenda bifise none biri ngaho premier kwa. None wagira ifuso ukabura amahera kuguriza. Ba utaronse ubigura. Ega nubundi nyene abantu baharu by'ubukene kubera bivaye n'amafaranga umuntu afise mu mufuko. Genda zaharu umuntu usanga afise nk'umurimo w'ibitoki gutya ayazangoze. Mena atademeye mu mufuko. Birashika. Miko na arifite ibitoki arifite kandi ebana ugasanga ifite ibigazi hagarakamura amavuta akagira gutya akajya neza sans problème. Mugaba akavuga ati ngo arakenye kubera hana frambo. Nabyo rero ikintu kimwe cy'abana banje bazorabi niyo nyigisho nyine mvaye ko bokora akamenya ati je mpambanira kugendera ubuntu amahera ntayiteho. Apana amahera ntayiteho pe. Nukuri ka bana mi ndabizi yego ubuzima abakorone baratwononye twakenera amahera. Mugaje nta muntu twoshwana dupfuye amahera. Ushamuhebera. Uraza amaze kubera amahera bangana. Ukinizinguwa ndakubwira kicika. Hama inyungu kuri wewe. Inyungu kuri jewe nagariza ubuntu bwanje. Ese nka bwa budada agenda agatanga itubrese John Patera. Maze amahera ubuntu amahera amaze kwica mu bantu ngene bangana. Hari umuntu akwica gusa jo yarari. Hari abantu ngaba amabicanye bapfa matungo canke bapfa ibiti. Je ndakubwiye ati Alex je nkagarida ubuntu bwanje. Hama wewe ivyo byiwawe endeyo. Abajene rero bagarura ubuntu gute? Ubuntu nye biyumviye ko ari abantu kandi icyo kintu ukiye kumenya on est mortel. Urabyumva? Ubuzima tubaho ngaha mugabo turapfa sibyo? Turapfa mugabo urashobora kwiyeterniza ukamaho wowe nyene pana bya bindi batwigisha ngo urumva ngo uzopfa ngo hamwe ngo habe urubanza ngo haza abantu babaturire. Oya iri ideology yo kudutera ubwoba bwa ntidukore. Abantu bavuga ngo tube nk'abazopfejo nabo. Bamuzo manake maximiza ivyo ukwiye gukora byose ubikora kugira usige intuzenye empreinte yawe. Ucusanga uri kurakora nk'uyi. None nka itrere ntari immortel. Itrere. Tere azokwa amavuko. Kora amateka yakoze ku isi. Rero nawe rero ashobora kugira ugaharura ati sho mabirori tufa nta muntu bazopfa bamwanditse mu mateka ngo nuko yari ibirori. Akuna. Umuntu azokwandika amateka nuakora bibi. Twabahanura kugira ngo bagire ikintu bakoze. Ejo kizobagirira. None si ivyo nyene upfuye ufise ivyo wakoze uri eternel bavuga ati bavuga ngo buryoherwa. Wewe indi mu mateka bavuga ati ngo yararyoherwa. Umfuye baranavuma ati ya muhungu yishinga ibintu bapfa yatacho imari. Basi nawe utogira icyo usize basi ugasiga umugani basi. Cyo ko nta mafaranga yasigiye.
ndazisha n'umugani mvuga ko urivuzwa amahiri bakunze ba Bujahit abajene bariko baradukurikirana canke ivuga ko urivuzwa amahiri n'umugani sokuru yandaje bisigura imvuga ko ivuzwa amahiri mvuvuze bacaguye naye nk'abajene two turababwira bapunguze naca mbona ubijama n'ikibono n'ejo kijama mina kwambusha ukore nayo mahiri rero babude umuntu umujene wese ariko adukurikirana atahure yuko bon ikintu cyose mutegura kugira ngo murangize umwaka hari abategura kuryoherwa ibi nzokora iyi kora ikintu ubona yuko gifitiye akamaro mu mwaka uzoza kugira ngo ugire ucukuyemo witeze imbere nawe sivyo yego sinzi ko ari akajambo uvuga ngo useze akajambo ngo gusezera zaboro manze ko nza gushimira wamaye umwanya uranyumvira ko naho watevye kuza ene gacaga twenge hari abantu uzotwengera abo batameze nka je urantwengera nkihorera hari uwundi uzotwengera urazi ngufise iminwa myiza dusezereye ijisi dusezere twasezera gutera reka ndabwiye ko ndabakunda cyane utaratonda kuri subscribe uyishonda kugira ngo duteze imbere uje no kuri page ya ijisi Simbizi wa Semavumba ulayikinge usharinge kugira ngo nawe nyine muteze imbere ndabwiye ko ndabakunda cyane ciao ciao bisous